Muy buenas tardes a todos los que mwiriwe nos están neza viendo a través de mwese Satélite abariko Amazonas, baratubona biciye ku cogajuru Amazonas cyangwa kuri en los internet diferentes países, muri mu bihugu bitandukanye. también allá Byongeye kandi en donde se encuentra el misionero na Miguel hariya Bermúdez ahari misiyoneri Miguel Bermúdez Marine y toda la congregación allá presente. n'ikoraniro ryose riri hariya. Viernes Uyu munsi kuwa gatanu 21 z'ukwa kane 2023 uyu mwaka wa 2023 estaremos viendo el tema tuzakuba turiko turabona icigwa de la fe. ibanga Fue ry'ukwizera predicado el 20 de bwavuzwe septiembre 20 z'ukw'icyenda del mu gihumbi 1997 en Chinandega, muri Shinandega Nicaragua. muri Nicaragua. Él usó la escritura yakoresheje icyanditswe cyo mu Baheburayo ikigabane cya 11. y vamos a leer esa porción Reka dusome ako gace en donde nos dice aho ahatubwira el hati Espíritu Santo por boca aho mwe mu yararatubwira biciye mu kanwa del apóstol San Pablo, k'intumwa Pawulo mutagatifu, primer ángel mensajero uwo ni umumarayika ntumwa wa mbere de la primera yabaye edad de la intumwa iglesia y'igihe gentil. cya mbere cy'ishengero ry'abanyamahanga. Nos dice en Hebreos capítulo aratubwira mu Baheburayo 11 verso 1 dice umurongo wa mbere es haravuga pues hati la fe, ukwizera la certeza ni ukumenya de lo que se rwose espera, ibyizigirwa la convicción udakekeranya de lo que no se ve. ngo ntibizoba. Y en la convicción kandi aho ahavuga ngo udakekeranya yaranditse ko ngo lo que creemos. ivyo twizeye. La convicción escribe lo que creemos. ukudakekeranya yaranditse ko ivyo twizeye. En el mensaje La fe perfecta, mu butumwa bwiswe ngo ukwizera gutunganye en la página 26, ku rupapuro rwa 26 el hermano Branham leyendo, mwedata Branham ariko arasoma, o sea, citando, ni ukuvuga ariko arasubiramwo ibiri mu iki cyanditswe. dice, no nos queda otra aravuga cosa ati que creer. nta kindi gisigaye atari kubyizera, kandi kubyizera ni ukudakekeranya La n'ikidushigikiye. fe perfecta. Ibyo bizana ukwizera Ahora, por gutunganye. unos momentos, rero mu kanya pensamos gatoya en cuán entorpecidos estamos. twiyumvire aho turi. La sustancia es yaranditse ko ngaha ngo ukudakekeranya ikidushigikira no kuvyizera. ndabinginze murashobora gufata ibyicaro dice byanyu. en el mensaje, turabwirwa mu butumwa bwitwa ngo ibisabwa kugira ngo habeho ikanguro bwavuzwe 14 z'ukwa gatanu mu 2005 Bolivia. buvugirwa muri Bolivia. La cosa era aravuga ati es que eran muchachas icyari kihari nuko bari abantu b'imiyabaga, representando una iglesia joven. bari bashushanije ishengero rikiri rito. aha mwedata Branham yari ariko mwedata William yari ariko aravuga kuri rya yerekwa ry'umugeni. El hermano Branham igihe mwedata Branham yari aravuga iby'iryo yerekwa, aravuga ati ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo representando a la iglesia ryari en rishushanije la ishengero mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kuko ishengero mu gihe cya Laodikiya la presenta como una iglesia que se yaryerekanye nk'ishengero ryari ryashaje, ryabaye idini rirapfa. murió la Rirapfa edad de la Odisea, igihe cya murió Laodikiya cyarapfuye a ese avivamiento ku iryo kanguro ritanga ubugingo budashira. ariko hazobaho ishengero rikiri rito ry'umuyabaga que le impartirá rifise ikanguro rizoriha ubugingo budashira, kandi bizoriha uguhishurirwa kw'ikimatanijwe cy'indwi, kugira ngo birihe ukwizera kurishoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. reka tubandanye dusoma ngaha. y él está leyendo Arerawe yariko arasoma ku rupapuro rw'156 mu gitabo para que cy'imirongo, lo tengan allí kugira ngo mube mubifise el ngaho. párrafo agace 13 ka 13 96. dice, pero en obediencia aravuga ati ariko mu esta kubaha mujercita de fe. wa mugore mutoya w'ukwizera. aha mwedata William arabandanya avuga ati rero mwibuke uwo mugore muto yari afise ukwizera. Que tendrá la fe, uwo ni wazoba afise ukwizera kw'iki? la kwizamurwa, fe de transformación, ukwizera ko guhindurwa, la revelación. ukwizera Dice, guhishurirwa. cuando el Hijo del Hombre venga, haravuga hati mbega igihe umwana w'umuntu azoza azosanga ukwizera mu isi,
uko kwizera kugira ngo bahindurwe bazamugwe. Uko kwizera no guhishurirwa ko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Uko niko kwizera guhishurirwa kuduzamugwa nukuhe no kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Mu gitabo cy'ibimatanijwe turabwirwa ku rupapuro rw'104 haravuga hati ku iherezo ry'igihe cya Pentekote nk'uko biri mu ijambo ry'Imana, kandi Imana imfashe muri iri joro kugira ngo ndabibereke, dutegerezwa kwakira intumwa izo kwakira bya bintu byose bo basigaje batabirangije, kandi izohishura ibanga ry'Imana ryose kugira ngo itegure umugeni kubwo kuzamugwa. Hanyuma hacaza imituragaro ndwi y'ibinyegezwa atanubwo inanditswe n'ivyo, kandi ndizeye ko biciye mu mituragaro ndwi ko mu minsi ya nyuma ko hazohishurwa ibikenewe kugira ngo hategurwe umugeni kugira ngo aronke ukwizera ko kuzamugwa. Kuko hamwe n'ibyo dufise mu aka kanya ntitwoshobora kuduga, hariho ikindi kintu gitegerezwa kubanza kuza kugira ngo kidutegure. Kuko uko tumeze ubu kumbure twogira ukwizera kushobora kudufasha gukira indwara, ariko dutegerezwa kuronka ukundi kwizera gukwiye kugira ngo dushobore guhinduka mu kanya gatoya dukugwe kuri iyi si, kandi hanyuma Imana ibishatse tuzobona aho ivyo vyanditswe. No ku rupapuro rw'212 aho harimwo ibyanditswe byinshi mwebwe kugeza ubu musanzwe mufise mu bitabo byanyu. Nimurabe ku 212 haravuga hati barafise amamiliyoni n'amamiliyoni y'abagize amashengero yabo, ariko nta kanguro ririmwo namba. Umugeni kugeza n'ubu ntararonka ikanguro, kugeza n'ubu ntiharigera habamwo ikanguro na rimwe. Nta kugaragara na kumwe kw'Imana kurigera kuba kugira ngo kunyiganyize umugeni. Ivyo turabirorereye. Hazokenerwa ya mituragaro ndwi y'ibinyegezwa kugira ngo irikangure, yo izoyirungika, yarabisezeranye. Byongeye no ngaha naho harimo ivyanditswe bijanye n'ubwo rupapuro. Aha muri databiriya marabana nyavuga ati arabandanya avuga, turangiza iri sengesho ati harakenewe ukwizera ko guhindurwa no kuzamugwa. Uko kwizera no guhishurirwa ko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ukwizera ni ingabire y'Imana. Nuko rero Kristo niwe ategerezwa kuguha ishengero ryiwe. Ukwizera kuzanwa n'iki? Ukwizera kuzanwa n'iki? Nukumva ijambo. Nimurabe muri ubu butumwa bwitwa ngo kwizera gutunganye. Ku rupapuro rwa 5 aratubwira ati 5 na 6 aravuga ati rero turagomba kuvuga ku bijyanye no kwizera, ukwizera gutandukanye, ukwizera gutunganye. Icyo ni ikintu gikomeye gihambaye cyane. Rero Bibiliya itubwira ko kwizera kuzanwa no kumva. Wewe ntiwoshobora gukizwa atakwizera, kandi ukwizera ni ikintu wewe utegerezwa kwizera ko kibaho. Kandi mu by'ukuri nta kindi kintu na kimwe cyotangaza ko kwizera kubaho uretse ukwizera ko nyene ubwako. Ndiko ndagerageza kubadugiriza ukwizera kugira ngo mube mwiteguye kubwo kuza ku murongo wo gusengerwa mu minota ya nyuma. Nimurabe Mwendata Branham igihe yabagira akoresha umurongo w'abasengera w'abasengerwa, we yarabanza akazana ubutumwa kandi yarabadugiriza ukwizera ababa bari ngaho ndetse n'ababa bariko baramwumviririza ku iradiyo ku nsamirizi. Aha we yaranditse ko ngo kudugiriza abantu kwizera, kubahagurukiriza ukwizera. Rero murabona ingene uko kwizera we yaba ariko arabadugiriza bakuriza abo bene data
ababa n'abantu baba baje kuhagendera mu ivyo bikorane. We rero yarabahagurukiriza akabadugiriza ukwizera kugira ngo hanyuma baheze baze kuza ku murongo w'abasengegwa. Kandi we mu myanya itandukanye ku iherezo ry'ubutumwa yaravuga ati nimba wowe udafise ukwizera, mu bindi bice akavuga ati nimba wowe utizeye ntuhaguruke ngo uze ku murongo w'abasengegwa. Kuko kugira ngo umuntu ahaguruke ngo aze ku murongo w'abasengegwa, aheza aronka icyo gice cy'uko Mwendata Branham abasengera agasengera umuntu. Byasabwa ko umuntu aba afise uko kwizera akabyizera. Yaravuga rero ati nimba udafise ukwizera, utaza kwizera, byiza ntuhaguruke ngo uze ku murongo w'abasengegwa. Rero ivyo mubigumize, mube mubifise mu bwenge, murabe. Ati ndiko ndagerageza kubahagurukiriza ukwizera kugira ngo mube mwiteguriye kuza ku murongo w'abasengegwa mu minota ikurikira. Byongeye kandi uza ku Mana ategerezwa kwizera ko yo ari yo, kandi ntibishoboka ko umuntu yonezereza Imana, yohimbara Imana atakwizera. Ni ukuvuga nk'akarorero, ni gute bari kuba bari ku murongo w'abasengegwa kandi batizeye uyu yari kubakiza? Bategereza ubwa mbere kubanza kwizera ukugaragara kw'Imana hagati mu ivyo bikorane kugira ngo baheze bashobore kujya ku murongo w'abasengegwa. Nicyo kimwe n'igihe hari intambuko y'imibatizo mu kiringo cy'ubuntu, icyo cyararangiye. Murabona ku murongo w'abajya kubatizwa umuntu yarahaguruka akanyiganyiga biciye mu kuvuga ubutumwa. Haravuka ukwizera mu uwo muntu, agatambuka akaza imbere akakira umwami nk'umukiza wiwe, hanyuma akajya ku murongo wo kujya kubatizwa, kuko yaba yizeye ko uwo yakiriye nk'umukiza wiwe ku giti ciwe, ko yari kumuha umubatizo wa Mpwemu Yera. Rero mu yandi majambo akamuha ubugingo budashira. Byasabwa ko umuntu yizera uwo yari ko aratanga muri ako kanya uwo mugisha ukomeye cyane wo kuronka ubugingo budashira, ukubabarirwa ibyaha hamwe n'agakiza. Gutyo rero umuntu akaronka ubugingo budashira. Kandi ntibyoshoboka ko umuntu ahimbara Imana atakwizera. We ntiwoshobora kuyihimbara mu bundi buryo. Kandi wowe uvuze ko wizeye Imana n'igihe utarigera unayibona, rero utegerezwa kubyizera kubwo kwizera. Kandi ibitandukanye n'ivyo wowe ubaye wobanza kuyibona, rero uko niko bari kwizera. Murabona igihe binjira hahandi basohoka bavuga yuko batazi icyabaye icyo ari cyo, kandi aha rero muri ko mugenda mutahura igituma batabona ikintu na kimwe. Nicyo gituma hari igice aho bavuga ati abagiye bari ngaha ariko ntibaboneka, siho bari ngaha ariko siho bari. Avuga ati mu bitandukanye n'ibyo wowe ubaye woyibona, rero aho niko bari kwizera ikintu icyo ari cyo cyose. Kandi rero ngaha ni murabe, hariho ibintu marayika yamubwiye ati kuri ibyo ntuzobivuge ko ikintu na kimwe, kugira ngo ntihaduka bigana, kandi ntihaheze ngo habe nk'ibyabaye mu gukwegwa kwa mbere no gukwegwa kwa kabiri. Nicyo gituma hariho ibintu bitazovugwa, kandi biri ngaha niho byugaraniwe, bihishijwe, bizigamwe mu mutima, kandi ntibizovugwa kugira ngo ntihagire n'umwe yigana. Ariko
lo que le impartirá ibizoha umugeni esa fe de rapto, kwa kwizera ko kuzamurwa la que viene contenida en nibyo biza biri mu mituragaro. que es la predicación, uko no kuvugwa kuvugwa k'ubutumwa, inyigisho izo we yari yaravuze yarahanuwe ko zizotangirwa mu ihema n'indi katedrale. ya eso ibisigaye iba a tener reservado ivyo Imana yari kuzoba ibifise ibiziganije ibibitse kugeza bishikijwe, hanyuma rero hagaheza hakamenyekanishwa iryo banga. dice cualquier cosa Aravuga que los ati sentidos ikintu icyo ari cyo cyose inyumviro zawe zogutangariza icyo nta sano na rimwe gifitaniye no kwizera, kuko ivyo n'ibikorwa by'ivy'ubushakashatsi. uko ni kuba ari ukwizera, ariko wowe utegerezwa kwemera Imana kubwo kwizera, kandi uwoza ku Mana. creer a Dios. Umuntu ategerezwa kwizera Imana, kandi ukwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ubwa mbere ni ukubanza kwizera Que esta es la palabra de Dios. kw'iryo ari ijambo ry'Imana. Rero wowe utegerezwa kuza ku Mana biciye mu ijambo. La palabra así Fata ijambo nk'uko nyene rivuga, y estará correcto. kandi uzoba uri mukuri. Aburahamu Tuvo que creer yategerejwe kwizera solamente lo que la voz le dijo. ivy'ijwi ryamubwiye, Tenía los 100 años, kandi igihe yari akwije imyaka 100 hari hamaze guhera imyaka 25. yari arushirije kugira ivyizigiro vyinshi byo kwizigira isezerano kurusha uko yari abifise la creyó, igihe yarihabwa imbere y'imyaka 25. terminando la ni kubera ko yari yavyizeye, kandi harangiye intambuko y'indwi y'ishengero 27. muri za 77. Ahí vean cómo aho murabona las ingene escrituras tienen ivyanditswe vyose múltiples cumplimientos bifise ugushitswa kwinshi, y de ahí en adelante kandi kuva ngaho ukabandanya algo se abrió en el programa divino. hari ikintu cyatanguye cugurutse mu nteguro y'Imana, ikintu ngirakamaro cyane, Ya estaría aricyo en cyari una nueva dispensación, ari iyo nteguro yari kuba iri mu kiringo gishasha n'igihe gishasha. pero todo eso ariko ibyo era byose ese entrelace ukwari uko gusobekerana, ukubisikanya kwari ko kurakogwa kugira ngo mu mwanya uwo ari wo wose abaturirwe b'Imana bo mu kibanza cyahera cyane cyo mu ngoro yo mu buryo bw'impemu ya Kristo bamaze guhamagarwa bakegeranywa. Rero aho rero urugi rw'ikiringo cy'ubuntu rwari guheza rukugagwa. no podía él we ntiyari gushobora la gutangura dispensación del reino, ikiringo cy'ubwami salir del trono de intercesión, ngo ave ku ntebe yo kwingingira abantu, afate igitabo gihesha uburenganzira, hacer esa obra de akore cya gikorwa cyo kwishyuza nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, ajya mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Ivyo ntiyari gushobora kubikora, kuko rero abantu bo mu kibanza cyahera cyane, piedras vivas amabuye mazima que él vino a construir ayo we yaje para colocarlas en ese kubakisha lugar, kugira ngo ayashyire mu icyo kibanza, gutyo abe ayagize ikibanza cyahera cyane. quedarían fuera Ayo rero yari kuguma hanze, hasta que el último fuera kandi echado en el cloro kugeza de la uwa sangre. nyuma ashyizwe mu muti weza mu maraso, we ntiyari gushobora kuva ku ntebe yo kuvugira abantu uwa nyuma atarashyigwaho. Nicyo gituma guhera ngaho ukabandanya A contar, vamos a decir, hagiye hatangura guharugwa. Reka tuvuge ngo igice umuntu yoshobora gushira ngaho 25 años, ya myaka 25. aho rero biratanga igitigiri kanaka cy'imyaka la promesa aho isezerano ryashikirijwe, y las escrituras kandi ivyanditswe cumplen tanto birashyitswa en lo espiritual, haba mu buryo bw'impemu. por ejemplo, cuando una Nk'akarorero, persona nace, iyo umuntu avutse, pues nace ah, hablando turiko turavuga mu buryo bwo ngaha ku isi, iyo uruhinja ruvutse, uruyoya ruvutse, inyuma y'amezi 9 uruyoya ruravuka. y también así es, Uvyongeye kandi uko niko biri no mu bwami bw'Imana. estaba la puerta de la misericordia Igihe abierta, urugi rw'imbabazi ahora rwari la gracia. rucuguriye mu kiringo cy'ubuntu, Ahí muchos hijos de Dios aho abana benshi b'Imana nacieron de nuevo, baravutse ubugira kabiri, bavyawe n'amazi na mpemu, vinieron a formar parte baraheza baba abagize umubiri w'ibanga w'abizera, ariryo shengero ry'umwami. ya ven ahí otro Kandi aho rero nacimiento. murabona ukundi kuvuka. Primero sigue diciendo en la página 6 Arabandanya ni ku rupapuro rwa de la fe 6 perfecta, mu butumwa bwitwa ngo kwizera gutunganya, aravuga ati
nuko we yabyizeye imbere y'aho gatoya. aravuga ati kandi igihe yari afite imyaka 100 hamaze guhera imyaka 25 we yari arushirije kuba afite ibyizigiro byinshi yizigiye isezerano kurusha igihe yari yarihawe mu myaka 25 ya mbere. ni kubera ko we yari yabyize atavuga Abaroma 4:20 ati kandi ntiyakekeranije isezerano ry'Imana ahubwo yarahaswe no kwizera ashimira Imana. yari yemejwe yuko iby'Imana byose yari yasezeranye ko Imana yari ifise ububasha ko ibyo yari yasezeranye yari ifise ububasha bwo kubishitsa. Abaroma 4:20-21. uko niko natwe twese dutegerezwa kumera. dutegerezwa kuza dufite ukwizera kutoshobora kunanigwa, twizeye ko Imana yatanze isezerano. ariko rero wewe utegerezwa kuba uri mu mibereho nyayo kugira ngo ugire uko kwizera, kandi ibyo tugira tubivuge ko ingene umuntu aronka uko kwizera. mwenda tabiri yamarabana nyavuga ati ano kubisoma bundi bushasha. aha rero acatangura ku gace ka 13:96 mu gitabo cy'imirongo. mwenda tabiri yamuni hasoma ariko mu kubaha uwo mugore w'ukwizera abeshejweho no kwizera umugeni. umuntu ari ngaha hariya canke kure mu kindi gice kanaka cyangwa mu rindi shengero kanaka mu rindi dini kanaka, icyo cyoba ari cyo cyose akizera ijambo ry'Imana yubashe akarindira mu rukundo, akarindira ko isezerano ry'igihe rishimangirwa. ngaha aha hejuru arandika ko ngo ririndiriye nka rusi. hejuru naho arandika ko ngo ese mwemu yoshimangira akabiha ubuzima. mwenda tabiri yamarabana yavuga ati isezerano. mbega nirihe isezerano ry'igihe cyo ku munsi w'iherezo? isezerano ryateguriwe inzira iryo Rev. William Branham yavuze ko Imana yari kuzoshikiriza mu ishengero ryayo. ndiko ndavuga ku kuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe. iryo ni isezerano ritegerezwa gushimangirwa, no kuvuga rigashikirizwa mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. arabandanya asoma ati ryo riragavye kubw'ivyo. mwenda tabiri yamaravuga ati no kuvuga avuga ko ishengero mugeni riri maso kubwo gushitswa kw'iryo sezerano biciye mu gushimangirwa, ariko gushitswa kw'iryo sezerano iryo ni igice cy'ijambo, ni igice cy'iryo jambo, kandi riri maso kugira ngo ubuzima bwaryo bugaragaze iryo jambo. no kuvuga yuko ishengero mugeni ry'Umwami Yesu Kristo ryo ku munsi w'iherezo ari igice cy'iryo sezerano, kandi riri maso riragavye kugira ngo iryo sezerano iryo jambo rigaragarire he? muri iryo shengero nyene rishikirizwe mu ishengero mugeni ry'Umwami Yesu Kristo. mu butumwa bwiswe kugerageza gukorera igikorwa Imana biri hanze y'ubugombe bwayo, ku rupapuro rwa 34 haratubwira hati ikanguru ntirizoza kugeza Imana ifise ububasha bwose rirungitse. rero ishobore gufata umuntu w'ikijuju mutoya atoshobora no kwandika izina ryiwe irimukoreshe, atana kimwe azi by'icyongereza cyiza cyangwa ikigiriki, atazi ikigiriki coco na gatoya. aho yaranditse ko ngo hariho urutonde ruba ku bwa buri kanguro. hariho urutonde ruba ku bwa buri kanguro, kandi riba biciye mu muvugishwa mu gihe gito cyangwa ikiringo, bikorwa n'ubutumwa. uko niko bimeze uyu munsi. ibyo ni byo yakoze igihe Petero yigisha kuri Pentekoti. mwebwe murazi we ntiyarashoboye no kwandika izina ryiwe. yaranditse ko ngo Petero be n'umunsi wa Pentekoti we nta nubwo yarashoboye kwandika izina ryiwe. yari umuntu w'intamenya,
atize na gatoya, ariko Imana ikora ibintu mu buryo butangaje cyane ku byiyumviro byacu by'ibijyanye n'ubwenge. Uko niko Imana ibikora. Iyo iza gukoresha abanyateologiya benshi, bo bari kuvuga bati Kayafa ariteguye, we arafise byose bitonze neza, ariko Imana yarurutse yijya mu banyabyaha batari bashoboye no kwandika, abaruvyi batari bashoboye no kwandika izina. Yo ifata ikintu cy'ubusa ikagikoresha kugira ngo bibe icyubahiro cyayo. Yafashe ibintu bitari bihari ihashira Edeni. Nimurabe mu gitabo cy'imirongo, haratubwira ku rupapuro rw'155 agace ka 1391 haravuga ati ubumenyi hamwe n'iterambere hamwe n'iby'iyobokamana ry'abakristo mu by'ukuri nta sano na rimwe bifitaniye. Iterambere hamwe n'iby'iyobokamana ry'ubukristo, munyihanganire, iterambere hamwe n'iby'iyobokamana ry'ubukristo, reka nsubiremo gusoma. Ubumenyi hamwe n'iterambere hamwe n'iby'iyobokamana ry'ubukristo, aho yaranditse ko ngo ukugwa ko muri Edeni, iterambere biciye mu bumenyi bw'igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza, kandi yaranditse ko ngo ubumenyi buva kuri Sekibi. Iterambere hamwe n'iby'iyobokamana ry'ubukristo mu by'ukuri nta kintu na kimwe cy'isano bifitaniye. Iterambere n'ibiciye mu bwenge bw'iby'ubumenyi, twese ibyo turabizi, kandi ubumenyi bwavuye muri Edeni. Yarabigaragaje ku bw'ibyo yigishirije muri Edeni. Ubumenyi buzana urupfu. Mbega ibyo nivyo? Mbega niki cyazana urupfu mu itongo rya Edeni? N'ubumenyi, ubwenge. Ntishobora kuba ari Imana. Rero buva kuri Sekibi. Ka gacamugani, ubumenyi, ubushakashatsi, icyo ni ikintu kiba ikintu gitangira ibintu. Yaranditse ngo ubushakashatsi n'iby'inyigisho ni ibintu bizibira ibintu byari byiza. Aha Mwendatabiriya Marabana yavuga ati ndi mu butumwa bwitwa ngo ibisabwa kugira ngo habeho ikanguro. Aravuga ati no kuvuga kwishengero mugeri ry'umwami Yesu Kristo ntiririndiriye ko iryo sezerano rishikirizwa mu idini rya gipagani. Oya, ritegerezwa gushikirizwa mu ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo, aho we yagumye abari, aho we yagiye aratangira amakanguro atandukanye, kandi hamwe n'iryo sezerano ririko rirashitswa ku munsi w'iherezo. Kristo azozana ikanguro ryo ku munsi w'iherezo, arizane ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ku ishengero ry'uwo mugeni ryo ku munsi w'iherezo. Arabana yavuga ati bene data, ariko arabandanya asoma ibiri kuri 13:96 ati bene data, ibyo ntimushobora kubibona. Ndifuza ko ibyo bitobaca hejuru. Umubiri urarindiriye, we ari we jambo ararindiriye ko ubuzima ari bwo mpemu bushimangira cyangwa bukabiha ubuzima, ni ukuvuga bukabigira ibintu by'ukuri. N'uyuhe mubiri urindiriye ni umubiri w'ibanga wa Kristo. Ibyo ni byo ryo ririndiriye, nta kindi kintu na kimwe kizogira icyo rikoze muri ryo. Murabona, nta zindi nyigisho na zimwe cyangwa ibindi by'ubwenge na bimwe bizogira icyo bikoze bivuye mu bushakashatsi kanaka, mu bundi bwenge, ubumenyi kanaka. Mwendatabiriya Maravuga ati nta kindi kintu kizoshobora gukora mu ishengero mugeri ry'umwami Yesu Kristo, nta kindi kintu kizoriha ikanguro ryo ku munsi w'iherezo, nta kindi kintu kizoriha ukwizera kurishoboza guhindurwa no kuzamurwa ku batoranywe b'Imana ku munsi w'iherezo, uretse ahubwo ugusitswa kw'ivyasezeranywe ku ishengero muri iki gihe cya nyuma. Kandi iryo jambo ryasezeranywe ritegerezwa kwambara umubiri kugira ngo rihishurwe, rimenyekanishwe. Arabana yavuga ati Mwendatabiriya Marabana yavuga ati asoma kuri 13:96 ati nta kindi kintu na kimwe kizokora muri ryo. Ryo ntirishobora kuronka ubuzima mu bundi buryo na bumwe. Ryo kugeza n'ubu rirumva ko biri ngaho hanze, riravyumva ko biri hanze bishitse, kandi rirazi ko bigira bibe, riraha biraba.
rero ryo rizokwikangura. Imana yaravuze ryo ryarasohotse nk'uko n'irya mbere ryasohotse. Ryo ryarasohotse mwene data Branham ngaha aravuga ati uwo mugeni yarasohotse, ishengero mugeni, nk'uko n'irya mbere ryasohotse. Ibyo ni byo yeretswe mu iyerekwa ry'umugeni, ariko arasohoka ku munsi w'iherezo nk'umugeni yarashushanijwe mu mugwi w'abigeme b'inkumi beza cyane. Ubu naho tuje ku gice cy'imbere gato cyangwa igice cya nyuma nk'ubu butumwa nyine aravuga ati murabona mbega iryo jambo ryasezeranywe ryo ku munsi w'iherezo rizoshingirwa intahe gute? Ugushingirwa intahe kwaryo n'ugushyitswa ni ukuvuga ngo iby'uko iryo jambo ryasezeranywe ryo ku munsi w'iherezo rishingirwa intahe rigashyitswa, aho niho hashingiye izuka ry'abapfiriye muri Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. Mu butumwa bwiswe ngo amabanga ari mu kimatanijwe cy'indwi bwavuzwe 12 z'ukwa kabiri mu 1998 buvugirwa muri Colombia. Aravuga ati rero turashobora kubona ingene hariko harerekanwa ku banyamerika Latine na Karayibe igihe tubwiwe ibi bintu, ariko bitari bihishuwe muri kiriya gihe, ariko ubu biriko birahishurirwa mu mabanga yo mu kimatanijwe cy'indwi. Ari ariko arahishurirwa mu kumenwa kw'ikimatanijwe cy'indwi. Mu kumenwa kw'ikimatanijwe cy'indwi agenda arahishurwa buke buke amabanga yose ari mu kimatanijwe cy'indwi. Mu butumwa bwiswe amayinga 70 ya Daniyeli ku rupapuro rwa 70 aravuga ati mbega murabyumva? Orara Pawulo rero ariko aravuga aha ni ku rupapuro rwa 70 aravuga ati Pawulo ariko aravuga utuburungu dutatu igihe aho ikimatanijwe cy'Imana. None ikimatanijwe cy'Imana ni ikihe? Ikimatanijwe cy'indwi. Ikimatanijwe cy'indwi aho kiriko kiramenyekana impwemu yayo, izina ryayo, ubuntu bwayo, ayo mabanga yose akomakomeye ariko arumvikana mu aka kanya, integuro ku ishengero ryayo, kujya mu izamungwa, ugusukwa kwa mpwemu yera kwarakoze ibi. Ibyo ni byo yo yakoze mu minsi y'iherezo, mu minsi ya nyuma. Rero reka turabe, turafise umwanya w'iki cya nyuma. Icya gatandatu ni ugusiga uwera w'abera. Icyo ni ikintu cya gatandatu icyo we ngaha yariko arerekana. Umumarayika mukuru Gaburiyeli avyereka Daniyeli. Icya gatandatu kikaba n'icya nyuma no gusiga uwera w'abera. Aha yaranditse ko ngo igihe ikimatanijwe cy'Imana kiriko kiramenyekana, acacapura ku inyenyeri ya Dawidi. Ngaha kandi yaranditse ko ngo ukwizera kwizamungwa. Ikimatanijwe cy'indwi ebe ni izina n'ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Arandika ko gatandatu aricyo kintu cya gatandatu kiba, ariko ari gusiga uwera w'abera. Arabananya avuga ati nk'akarorero ukwizera kwizamugwa iryo ryari ibanga, kandi umuntu wese yaribaza ati kizoba ikintu umuntu azokwiyumvamwo, azokwiyumvamo uko kwizera bimutuma ahindurwa. Ariko ukwizera no guhishurirwa, haravuga hati umugeni ararindiriye uguhishurwa ko kuzamugwa, kandi uguhishurwa ko kuzamugwa no guhishurwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo. Hatabonetse uko guhishurirwa, nta kwizera kubaho ko kuzamugwa, nk'uko ataguhishurirwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa yakoreye ku musaraba Karuvariyo, niho baho guhishurirwa ukwizera kugira ngo umuntu aronke agakiza. Ni murabe mu butumwa turiko turasomamwo bwitwa ngo ukwizera gutunganye. Ku rupapuro rwa 27 haratubwira nimuvyiyumvire, kuko niko ijambo ry'Imana rimeze, riragenzura ibyo umuntu agamije mu mutima. Ijambo ryambaye umubiri, haleluya. Ijambo ririko rirakorera mu mubiri w'umuntu biciye mu bimenyetso bifatika bigaragara n'ivyanditswe, byose bitunganye kugira ngo bibazanire mwebwe kwizera gutunganye, kugira ngo habizamugwa ritunganye. Yaranditseho ngo kwizera kwizamugwa, hejuru arandika ko ngo ijambo ryambaye umubiri.
ni kubera ko tudashobora kubibona. Si ikintu cy'ikinyegezwa. Sekibi yarakoze ibishoboka byose kugira ngo agerageze ko mwebwe ibyo mutabibona. We azokwinjira mu bikorane abazanira bereka ibintu byinshi cyane, mwikunkumura ibyo bintu byose. Bibiliya iravuga iti nimuhaguruke mwikunkumure mwikangure. Impwemu yayo iri ngaha murayizi, mwe mufise ikintu kibe gusa cyo gukora, icyo ni ukubyizera, mubyemere, kuko yo irabizi. Mwebwe ibyo murabyizeye. Yo irazi ibiri imbere muri mwebwe, irazi icyo muri, irazi ibyifuzo byanyu, irazi n'ibyo mukeneye. Yaranditse ko ngo Sekibi azobereka ibintu byinshi mu gikorane. Aha twashobora kubyinjiramo tukajya mu bintu byinshi, ariko reka dukomeze ngaha. Mu butumwa bwitwa ngo igihe cyo kwerera ku mucyo w'ijambo bwavuzwe 13 z'ukwa gatanu mu 2011 muri Talcahuano no muri Chili, aravuga ati mwenda Bibiliya aravuga ati rero igihe twebwe nitwe twakigenewe, kandi nimba twakigenewe twebwe tubaye ku munsi w'iherezo, turaba abantu bo ku munsi w'iherezo, abizera Kristo bo ku munsi w'iherezo nibo baramukiwe gukora nk'uwo mugambi kugira ngo uhinduke ukuri, kandi bizobera umugisha abantu, ubwoko bw'ibiremwa abantu. Aha yariko aravuga ku kubakwa kw'ihema nini katedrali. Aho hazoshikirizwa gukwegwa kwa gatatu, ariko kuzoba ku bw'ishengero mugeni, ku bw'inkumi z'ubwenge ariryo shengero mugeni, kuzoba ku bw'inkumi z'ibijuju nazo iyobokamana ry'abakristo ryose, kuzoba no ku bw'isi yose, kandi ibyo byose bizobera mu gihe cy'agafyondo. Rero bijya bivugwa ko ari iby'iyo migwi itatu, biri ku rupapuro rw'119 agace ka 10:57, kandi gukwegwa kwa gatatu kuzoza mu gihe cy'agafyondo. Kandi hari igihe cy'agafyondo ibintu byose biboneka umenga byashyitse ku iherezo, birarangiye. Rero ko natanguye, reka ndabirangize. Yariko arasoma mu butumwa bwiswe ngo amazina y'amarogotano, aravuga ati sinibaza ko Dema yazimiye ajya mu isi, kuko yari uwo mu muryango w'abatunzi. We rero yashaka kujyana n'abandi bantu basigaye bisinzi ry'abantu, ariko Paulo umugorwa we yari iki? Imana buri gihe iremera ko ubukozi bushika mu ntambuko nk'iyo hamika bwambika igitsibo. Yaremeye ko Yesu ashika mu kibanza, nimurabe hariya, mu gihe yari ashoboye kuzura abapfuye, mu gihe yari ashoboye gukora ikintu cyose ashatse, ariko yaremeye ko umusirikare w'umuroma amukwega ubwanwa mu maso, aramucira mu maso, aramukubita, baramwambika igitambara mu maso, baramubwira bati wewe rero urabizi, bambwiye ngo rumuvugishwa n'Imana. Abo bose barahagaze iruhande yiwe n'inkoni zabo, no kuvuga abasirikare, bamukubita mu mutwe bakamubwira bati tubarire, ninda gukubise? We yabazi waramukubise, yegome cyane yababizi, ariko ubukozi bwiwe bwariko buritegurira kwambika igitsibo. Buri gihe haragera umwanya nk'uwo aho buboneka budende bukiwe, nkaho umenga burazimanganye buragiye, Imana ikibwambika igitsibo. Mwenda Bibiliya aravuze ati nihagera iyo ntambuko, aho bizoboneka umenga ntibugifise inkomezi, ubwo bukozi ntibugifise ububasha, ahubwo bukozi umenga burarangiye, nkaho umenga buragiye, nkaho umenga burarangiye. Aravuga ati muri Imana irabwaga igitsibo. Aravuga ati oh mwami, niwemere bibe, niwemere bibe mwami. Rero nimurabe mu butumwa bwitwa ngo ku mababa y'inuma yera, ku rupapuro rwa 26, aravuga ati na 27 n'abantu bose bo mu gihugu, n'ishengero riyobowe na mwene data Hunt na mwene data Coleman na mwene data Leo, n'abo muri Tucson, n'abo mu ihema Branham, kugeza ku nkengera z'iburengerazuba, mukiriza amaboko yanyu. Ndagomba ko inuma yogurukira mu mutima wanje muri iri joro. Nzanira urukundo rwiza ruvuye ku Mana, ruze ku mababa y'inuma y'amababa yera nk'urubura. Mwe muyera munzanire muri iri joro mwami, ushire mu mutima wanje ukwizera nkeneye. Mu izina ry'umwami Yesu Kristo ndakwinginze mwami, tubabarira ibyaha byacu,
inuma yakomerekejwe yarazanye ubutumwa. Oh mana, birarangiye. Tubyizeye gutyo. Aha yaranditse ko ngo ubutumwa bw'inuma y'indwi kubwo gukira. Ukwizera kandi burasozera integuro yose y'ubucunguzi. Mwibuke yuko inuma igira indwi, ko ariyo yabonye. Aho niho yaciye aronka gukira kwiwe, kandi ibyo byakozwe n'ubutumwa bw'iyo numa y'indwi. We rero ngaha yaranditse ko ngo ubwa mbere yaranditse ko ngo ibuye rikomeza imfuruka, arandikamo ngo urukundo, hanyuma arandika ko ukwizera kwizamugwa. Kandi yaranditse ko inuma igira indwi. Ibyahishuriye hano 11 kugeza kuri 11. Umumarayika agakwabo ikimatanijwe cy'indwi. Hepfo yaranditse ko ngo inuma. Nimurabe ingene ari ibintu byiza cyane ngaha. Aha muri Data Branham aratubwira rero no mu byo nawe yanditse ngaha, murabona ingene dushobora kuhabonera ikintu ngirakamaro cyane. Arabana yavuga ati, muri Data William ngaha aravuga ati, kuko we yariko ariyumvira no ku bukozi bwiwe ubw'Imana yari ifise muri we ko bwo kwambika igitsibo, no kuvuga igihe hariya yari karavuga mu butumwa bwitwa ngo amazina y'amarogotano. Aho niho mwe Data William ariko aravuga ko nawe nyene hariya, no kuvuga mwe Data Branham yariko ariyumvira ku bukozi bw'Imana yari ifise muri we ko bwo kwambika igitsibo. Rero ukugurugwa kandi izo ntambuko z'ukumenwa kizoba ari igihe aho bizoboneka umenga ubukozi n'ibintu byose nk'aho umenga igihe cyabyo cyarenganye. Ubukozi ntibuzobandanya bujyanye n'umunsi w'iherezo, ariko utuburungu dutatu bizoboneka ko umenga buracitse intege. Murabona, ni icyo gihe nyene icyo Yesu nawe yaciyemwo, icyo Mose nawe nyene yaciyemwo, icyo Paulo nawe nyene yaciyemwo, na Petero. Abigishwa barabishe, uretse gusa Yohani intumwa umwigishwa. Hari haraje intambwe igoye ariyo tuzi, kandi iyo niyagera harinjira mu mwuzuro iyo ntambwe igoye. Rero aravuga ati, rero muzoce muraba ibyo mwabonye byagaragaye mu buryo bw'igice, no kuvuga kwa gukwegwa kwa gatatu uko twabonye muri Reverend William Branham. Rero kuzoca kugaragara mu mwuzuro wose, kandi aravuga kuko gukwegwa kwa gatatu akavuga ko bizoba ngo bizana ukwizera kwizamurwa, kandi aratubwira ko gukwegwa kwa gatatu mu bibanza bitandukanye, mu ihema nini katedrali ryo yabonye, n'ibindi. Mwibuke n'ibindi byose birafitanye igisano. Rero mwibuke ko ugukwegwa kwa gatatu igice ngirakamaro cyane ni ijambo ririko rirahishurwa, ririko riravugwa. Icyo nicyo gitangaza gikomeye cyane, kuko nimurabe igituma ari gitangaza gikomeye cyane, kuko kubera biciye mu kwigishwa kw'iryo jambo, mu kuguhishurirwa azoba ariko arazanira ishengero ryiwe, ariko kurumvikanira mu ihema rinini katedrale. Uku guhishurirwa kuzotanga igitangaza gikomeye cyane, kandi icyo gitangaza nuko ibiremwa abantu bizohindurwa baronka ukwizera kwizamurwa. None mbega ni ikihe cyoroshe nukuremera ikirenge cyangwa ukuguru umuntu yoba yarababuze, cyangwa ukuboko cyangwa ijisho, cyangwa nukumuha ukwizera kugira ngo uwo muntu aronke guhindurwa, aheze aronke izamurwa, aheze ashobore kujya mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ibyo nibyo bikomeye cyane kurusha gukira indwara zifadika, kuko ibizosozera ibyo byose ni umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Aho rero mu buryo bufatika tuzoheza tubone inyungu cyangwa ivyamwa bivuye muko kwizera uko guhishurirwa iryo jambo ari ryo ririko riravugwa, kandi uwizera ariko araryakira, ariko arizera n'umutima wiwe wose. Aratubwira kwizuka, kuko nibyo mu gihe cy'izuka
aratubwira ku guhindurwa. Nicyo gituma yavuze ati nimurabe mu iyerekwa ry'ihema, yaciye avuga ati murabe ingene hazoca habera izuka. Nihe hazoba hariko harabera ivyo? Ni mu ihema nini katedrale. Kubwo guhindurwa, kubwo kuragwa mu mwuzure, ivyo vyose hanyuma kugira ngo habizamugwa. Kuko nimba ari kugira ngo haronke ukwizera ko kuzamugwa, mbega ni iki none gica kiza inyuma yo kuronka ukwizera kwizamugwa? Haza iryo zamugwa ryasezeranywe. Ni iki kiza inyuma y'aho abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bariko barumviriza muri iki gihe cya nyuma ukwizera kwizamugwa? Ni iki kiza inyuma y'ivyo? Haza gushitswa kw'ivyo iryo jambo ririko riravugwa, icyo rizotanga ukwizera kwizamugwa. Izo nizo nkurikizi, nizo nyungu ziza kuri mwebwe no kuri jewe nanje. Izo nizo nkurikizi ziza kuri aba bariko barakira ukwizera kwizamugwa. Nimurabe ku rupapuro rwa 31 mu gitabo cy'imirongo, agace k'amajana 261 haravuga hati, Yesu yaravuze ati bwira uwo musozi, kandi mwebwe mwarumvise ibyabaye. Ubwo nibwo bukozi turiko turinjiramwo, turi mu nzira tubiganamwo vuba cyane ukuza k'umwami Yesu. Kandi dutegereza kuronka ukwizera kwizamugwa mbe n'ishengero rishobora guhinduka mu kanya gatoya, nko mu kanya ko gukubita ingohe kugira ngo risohoke, canke naho ntitwogenda. Ariko ntimutinye, azoba ari ngaho. Kandi ububasha bw'iri shengero nibwahaguruka, bazozana bene data. Ububasha bw'ishengero buzozana abandi bene data. Ububasha bw'ishengero ryiwe buzozana abandi bene data. Rero hazobaho izuka muri rusange. Yaranditse ko ngo ukuza k'umwami ebe n'izuka. Yaranditse ko ngo bwira uyu musozi. Yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi ku ruhande, ku rundi ruhande naho acapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, mu ibuye rikomeza imfuruka hejuru acapura ku inyenyeri ya Dawidi. Kandi twebwe turaraba imbere yacu biriko biraza. Rero nimwibagire ikarata yo gusengerwa mu gitondo 2:30. Ubu bukozi buriko burarangira uko biri kose. Ivyo ibijanye no gukwegwa kwa mbere no kwa kabiri, ivyo vyariko bigenda bisubira hasi. Yaravuze ati hari ikintu gikomeye cyane kiriko kiraza, acacapura ku yindi nyenyeri ya Dawidi. Mwibuke aho ivyo nivyo vyagiye biravugwa biciye kuri iki gicaniro, kandi namba ntivyigeze binanirwa kugeza n'ubu. Mwebwe muribuka ubwa bukozi bwo mu kiganza, murabona ugukwegwa kwa mbere, murabona icyo vyakoze. Rero ubu ni murabi ibi navyo, vuga ijambo urabe icyo rikora. Murabona, narabibabwiye mu myaka iheze. Ishengero ndiko ndabibabwira mu ihema imyaka 3 canke 4 iheze. Hariho ikintu kiriko kiritegurira guhinduka ukuri, nukuvuga kugira ngo gishitswe. Kiriko kiritegurira kuba, kandi biriko biratera vyuguruka, biriko birabaho vyo nyene ubwavyo. Mwedatabiriya marabana yavuga ati ivyo vyose bifitaniye isano, kandi n'igice cy'integuro y'Imana ihwanye n'iki gihe cya nyuma, ubwo kwegwa kwa gatatu. Mbega ni hehe kandi bizobonekera kuri bande? Ko bazoba bariko barakora ivyo Reverend William Branham yabonye ahigaragarije ugukwegwa kwa gatatu. Niba harabonye ugukwegwa kwa gatatu kugaragariye mu ihema nini katedrali, none kuzobonekera he? Kuzobonekera mu ihema nini katedrali, kandi ngaho nyene niho bizova biciye kumbonesha kure bikwire mu bindi bihugu. Nicyo gituma ari ingirakamaro cyane kuba kuri connection, kwitumaatumanako hakagenda harategurwa vyose, amaekra n'ivyuma vy'amajwi bitanga amajwi neza kugira ngo vyumvikane neza, kandi gutyo hagashobora kugera umwanya aho mwene data William yatubwiye, kandi yavuze ko hazogera umwanya nk'uko yabivuze, hazogera umwanya ho tuzoba turiko turanakwirikirana n'indirimbo nazo.
tuzikwirakiraniiraho. Rero murabona ko byose bigenda mu buryo bugenda buratera imbere kandi bigenda birasobekerana. Buri ntambwe igenda irasobekerana n'iyindi y'ugukwegwa kwa gatatu, kuko hagenda ibintu bigenda biraba ku rutonde, byose birafise urutonde nk'uko bimeze no ku rutonde rwo kuragwa mu mwuzuro. Twarabibonye mu mpera y'indwi iheze. Rero abifuza kwihuza natwe na Puerto Rico bagashaka kubanza gutangura imbere y'aho gato kugira ngo babanze bugurure ibikorane, hanyuma bagasoma Zaburi, bagakora isengesho, bakaririmba n'indirimbo zaba izo mu ikoraniro ryose cyangwa indirimbo kanaka z'abantu ku giti cyabo, hanyuma bakajya mu itumatumanako, bagaheza bagakurikiranira indirimbo, kandi barashobora kubikora, barafise amahitamo yabo yo kubikora. Kandi no ku iherezo nimba kandi no hanyuma bifuza ko mu nyuma hamaze kurangizwa ukuvuga ubutumwa mu bihugu byabo bakarangirisha indirimbo kanaka n'isengesho, barashobora kubikora. Kandi nimba bashaka yuko boguma bihuje natwe hakarangira n'isengesho ryo muri Puerto Rico, navyo yene barashobora kubikora. Cyangwa inyuma y'iryo sengesho bifuza ko boririmbe indirimbo hariya mu bihugu byabo, hanyuma bakakora isengesho rigufi bagasezerana, navyo yene barashobora kubikora. Mwumve muri mu mwidegemvyo wo kugira iyi migisha ikomeye cyane yo kwihuza na Puerto Rico, kuko hari ikintu gituma buri gihe we yagumye aza arabivuga yuko mwokwitegura ko mwihuza na Puerto Rico, kandi hariho n'igituma ndiko ndabibasubiramwo bundi bushasha nanje, kuko byose bizorungikwa, kandi turi mw'iyo nzira itera iganaho, aho kugeza ubu hariko harakogwa imyiteguro kubw'ibintu byose Imana izobirika irashitsa muri iyo ntambuko isozera yo kukanyuma. Rero ubu turi muri iyi ntambuko y'inyigisho, mu ntambuko aho turiko turamenyeshwa ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi kiriko kirahishurirwa ishengero mugeni, ariryo banga ryo kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe. Kandi muri ubu bumenyi buzanwa n'imituragaro harimwo ukwizera kwizamugwa. Aravuga ati rero abizera Kristo n'abakozi b'Imana bose bazoba bahanze amaso ku byasezeranywe. Mbega ni hehe bazoba bahanze amaso? Abatondwe b'Imana kuri uyu munsi w'iherezo bazoba bahanze amaso iby'Imana yasezeranywe. Kandi niba Imana yarasezeranye ko ari mu ihema rinini katedrale, rero amaso yabo bazoba bayahanze mu ihema rinini katedrale. Ntibizobacika, kandi ndiko ndabibabwira kugira ngo hanyuma ntihazogira ati ntiyatubwiye na kimwe. Haheze imyaka ngumaza ndabivuga, muza murabibwirwa, n'ubu ndabibasubiriyemwo. Ntimuzobe muhanze amaso ibindi bintu, hanyuma ni mwakebuka kuraba umuntu avuga ati mbega ibi bihano by'Imana, mbega ntibyavugwa ko hategezwa kuba habanje kubizuka? Mbega ntihategezwa kuba habanje kuba guhindurwa? Umuntu ati ariko ni kubera ko n'ubu ntarahindurwa, niki cyabaye? Mbega ntihategezwa kuba harabaye izamugwa, none ibi bihano ko bije gute? Bazobwirwa bati sindabazi. Hari hagace aho avuga ati ntibemegwa n'ubutumwa, hanyuma nzoburondera buri mu yindi Bibiliya. Aho rero niho byongeye hashyitswa rya jambo aho yavuga ko bari barabaye mu bikorane bimeze nk'iki. Ni ukuvuga bari baragiye barumviriza ibintu nk'ibi biriko biravugwa kandi bikaza birasubirwamo, kugira ngo hanyuma ntibazovuge bati jewe nta na kimwe bambwiye. Nicyo gituma muri wa kagacamugani kavuga ngo igifa cyaburiwe n'impongo canke igikuburiye ntikujya. Nako gacamugani nyene. Aha rero hari integuro yo gukora ku munsi w'iherezo, bazaba bariko barakora bayobowe n'Imana biciye mu vyanditswe. Nk'igihe Mose yariko arubaka ihema,
yariko akora muki mu nteguro y'Imana. Ikintu Mose yari yaramaze kubona, uko niko bizobwenda no ku munsi w'iherezo. Hazobaho umugwi w'abakozi b'Imana n'amakoraniro, hazoba ariko arakora ku bishingiye n'ivyabonywe mu iyerekwa, arivyo vyeretswe Revera William Branham, yerekwa ry'ihema nini katedrale, aho we avuga ko gukwegwa kwa gatatu ko ariho kuzogaragarira muri ubu butumwa byiswe ngo kwizera gutunganye. Byongeye turabwirwa ku rupapuro, reka turabe ngaha urupapuro rwa 30 na 31. Haravuga ati, murazi icyo yakoze, mwebwe munyita umwungere wanyu, kandi mubivuga neza ko ndiwe, kandi mubivuga neza kuko ndiwe. Nimba jewe umwungere wanyu narerekanywe na Yesu Kristo ndiko ndakora ibikorwa vyiwe, rero nimwizera ijambo ryanje biciye mu ico gikorwa cyo kwizera, icyo kubarambika kw'ibiganza. Narirukanye ingwara n'imibabaro ivyari bibageramiye, nimuvyizere mubwo buryo rero muzoronka ivyo musaba, nacyo bitwaye icyo ari cyo cyose, kuko ibintu byose birashoboka kubizera. Kandi musenze mwizere yuko muronka ivyo muriko murasaba. Jewe ntakekeranya, ndizeye yuko muzobironka, kandi mu mutima wanje ndemera gukira ingwara kumu wese muri mwebwe. Ndakwemera nk'igikorwa gisozerewe, ndavyizeye n'umutima wanje wose. Rero amaboko yanje kuri ibi bitambara ndiko nditegereza, ndazi yuko bizotanga ivyo abantu basavye, ndavyizeye. Ivyo biriko birashika kuri kwa gukwegwa kwa gatatu, ndiko ndavyizera gutyo. Mbega muragomba ndababaza ikibazo, mwebwe mwaje ku murongo wo gusengerwa, mbega mwebwe mu vy'ukuri murashobora kuba mwizeye, mukaba mwizeye ko hari ikintu cabaye muri mwebwe wera igihe mwaca ngaha mukarambikwa kw'ibiganza? Nimukirize amaboko nimba bimeze uko. Aho rero murafise izo nyungu zibivuyemwo. Ibi nivyo twari turindiriye, ari vyo ari nkaho bikiriko biratangura kududubiza no kwamuza kw'amashugwe. Nico gituma yavuze ati, ivyo mwebwe mwabonye mu buryo bw'igice muri Revera William Branham, muri kwagaragarira muri we, muzobibona mu buryo, mu mwuzuro wavyo, mu buryo bwavyo bw'umwuzuro, no kuvuga mu buryo bwo ku rugero rwo hejuru cyane, mu mwuzuro wavyo wose. Hariya vyabaye mu buryo bw'igice, aha ni mu mwuzuro wavyo wose. Kandi ivyo nabikoze ku bw'intumbero, kuko ndiko ndategura ikintu, ndiko ndakoresha icyo gikorwa cyo kwizera, nkabigarukana ku ntango kugira ngo nduze ukwizera ku rugero mutigeze mukubona ko ubwa mbere. Yaranditse ko ngo ubwo kwegwa kwa gatatu kuduza ukwizera, kandi yaranditse ko ngo gute nk'ikibazo. Rero iki kibazo kizoba kiriko kirishugwa, kuko kugeza ubu ikingirakamaro ni uko hamenyekana ingene, kuko hariho uburyo bwo kuduza uko kwizera. Ugukwegwa kwa gatatu kuduza ukwizera, cyane ariko ngo gute nk'ikibazo. Nico gituma igihe mwenda Branham yavuze ati, umuntu aronse uguhishurirwa akaguma yinumiye, ivyo bibi bintu biri hagati y'Imana n'uwo muntu sekibi ntaheza ngo ashobore kumva ikintu. Kandi si ukwizera uko ariko kose, ahubwo no kwizera gutunganye kubakiwe ngaho imbere mu muntu. Gutyo rero turaheza tugashobora kubona Imana itunganye, iri mu mutima utunganye, iri kirashitse isezerano ritunganye biciye mu ijambo ryayo ritunganye, ariryo rikarishe kurusha inkota yose y'ubugi bubiri, riragenzura ivyiyumviro n'ivy'umutima w'umuntu ugamije. N'iki kandi turiko ubu turashika mu gutungana, kuko abantu bategerezwa gushika muri ivyo kugira ngo habizamungwa. Ivyo nivyo bikibitebeje, harindiriwe ko ishengero rishika mu kwizera gutunganye kwizamungwa. Ndiko ndabirondera, kandi kuri jewe bisigura uko nyiganyizwa ukomeye cyo kimwe no kuri mwebwe, ariko turi kumwe tuzoshika kubw'ubuntu bw'Imana. Amen, turi kumwe tuzoshika. Yaranditse ko ngo, mbega niki kigitebeje izamungwa? Rero mwibuke, izamungwa
kugira ngo ribe hakenerwa kwishengera umugeni rizozamurwa rivyakira. Aho icyo rero ni kimwe mu bintu kigitebeje kwizamurwa ritaraba. Icyo gituma igihe twabisoma hakenerwa ya mituragaro ndwi kugira ngo irikangure umugeni. Iyo izorirungika yarabisezeranye, yaranditse ko ngaha ngo ukwizera kuzogera ku rugero, ukwizera kwizamurwa nabyo yarabyanditse ko ngaha. Mwenda tabiri ya marabana yavuga ati, rero abazoba bavyitayeho bitayeho gukwegwa kwa gatatu bazoba bariko barakora muri ivyo bizogaragariramo gukwegwa kwa gatatu. Ntacyo bitwaye ukunegugwa, abo bantu bazobanegura babatwenge. Icingira akamaro ni iki Imana ivuga, icingira akamaro ni iki Imana ifise mu nteguro yayo. Turazi yuko agafyondo kazoza kagwanya ishengero ry'umwami, kandi nta n'umwe wo muri twebwe agomba kuzoga kwega. Hagize umuntu yoga sombora akagakwega, Imana izobimubaza. Hagize ikintu kanaka umuntu kanaka yokora kibi canke cyo kugwanya integuro Imana ifise muri iki gihe cyacu, icyo kintu kigasotora canke kigakwega kigatuma haza agafyondo, hanyuma Imana izobimubaza. Nimurabe ku rupapuro rwa 19 muri ubu butumwa nyene, ukwizera gutunganye haratubwira hati twarigishijwe yuko twogwanya sekibi kandi we azoduhunga. Rero uguhunga no gusezera mu mwigizeyo canke mu mutera ibitugu. Imana yaravuze ikintu, ntacyo bitwaye ivyo sekibi yogerageza kuvuga. Mwebwe ntimuze mumwumvirize, amatwi yanyu azoba azivye kuri ivyo bintu vyose uretse ivyo mpwemu yera yobabwira. Ijambo riravuga riti uri no gutwi, no kuvuga uri karumviriza niyumve ivyo mpwemu abwira amashengero. Uwo afise ubwo bubasha arashobora kumva ivyo mpwemu ariko arabwira amashengero. Satani aza mu ivyo nyene ati jewe sinshobora. Ivyo nta sano bifitaniye na gato. Nimba twigishije ibi, idini ryo twirukana. Ukuri ko kurabandanya kuja imbere. Uri no gutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Bibiliya ibivuga gutyo inshuro nyinshi. Yaranditse ko ngo uri no gutwi bingana ukwizera. Uwufise ukwizera ni ukuvuga uwufise ugutwi niyumve. Uwufise ubwenge naharura igitigiri cy'igikoko. Uko rero niko bimeze no mw'ibi bintu. Uwubifise abibwira abandi kugira ngo nabo babironke. Uko niko bimeze no kubijanye no kwizera. Uko turiko turavuga ko ubu wowe utegereza kugira uko kwizera gutunganye. Ukwizera kwitabira kuti ego, ukwizera kwitabira kuti ego. Nta na kimwe gishobora kuvuga kiti oya. Iyo Imana ivuze iti ego me, yo ivuze iti ego, nuko nyene, kandi nta na kimwe gishobora kubihindura. We hamwe no kwizera kwe gutunganye yari umuntu atangaje. Sekibi ntiyari gushobora kumwegera. Igihe sekibi yashika imbere ya Yesu azanye ivyiyumviro vyiwe vy'ivy'ubwenge, mu kanya gato yaciye amenya ko yibomye ku murongo w'ubunini bukomeye cyane wamusohoye hanze. Ego me mugenzi, yaramubwiye ati handitswe ngo umuntu azotungwa n'umutima gusa. Ivyo byarababaje sekibi cyane, byaramugeramiye cyane. Hepfo cyane ngaha nyine aravuga ati rero mumenye neza ukwizera gutunganye kurakemura imibereho iyo ariyo yose, hatarinzwe kuraba iyo yoba ariyo, hatarinzwe kuraba iyo ariyo. Hejuru yaranditse ko ngo uwufise ukwizera nakubwira abandi kugira ngo nabo bakubwire. Rero mumenye neza ukwizera gutunganye kurakemura imibereho yose hatarinzwe kuraba iyo ariyo. Ukwizera gutunganye kurarengera vyose. Nimwitegereze neza,
wowe wizeye ikintu cyangwa ukajya mu byo gukora ikintu ukaba ufite ukwizera mu byo uri kurakora, ntacyo bitwaye imibereho yose. Ibyo nta sano na rimwe biba bifitaniye, kuko ukwizera kurarengera iyo mibereho. Niba haba hari ahantu hari indwara kanaka, Imana igahishura ko ikintu kanaka kiza kuba, wowe gusa urabivuga ukabandanya ujya imbere udakekeranije, atanu kubazana ibibazo, kuko kiba ari ikintu cyamaze gusozerwa. Yaranditse ko ngo ukwizera kurakemura imibereho yose ibihari byose. Ijambo rivuzwe ibyo birarengera imibereho yose. Umuntu yovuga ati ariko wowe ukoze ibi ngaha, rero biriya nabyo bica bigenda. Ariko ukuri ni uko ibyo byamaze kunesha byose. Ukwizera, kwizera ko Imana izokora byose, sizi ingene izobikora, ariko uko biri kose izobikora. Ukwizera kurarengera imibereho yose. Icyongeye ko ukwizera n'urukundo birafitanye isano, birasangiye umuryango, kuko we ntiwogira ukwizera udafite urukundo, kuko ukwizera kwawe gushingiye ku Mana ari yikomokamwe urukundo. Rero ukwizera n'urukundo bikorera hamwe, birakorana. Yaranditseho ngo wowe ukoze ikintu ukaba ufite ukwizera, uko niko kizoba, ntikizoreka gushitswa. Yaranditse ko ngo nta kwizera kubaho atarukundo. No ku rupapuro rwa 23 mw'ubu butumwa nyene aratubwira ati se kibaje kutugerageza, dutegerezwa kumwigirishayo ukwizera gutunganye gushingiye mu ijambo ritunganye nk'uko Yesu Kristo yabikoze. Yaranditse ngo kwigizayo se kibi hakoresheje ukwizera gutunganye gushingiye mu ijambo. Yari yanditse ku ruhande ngo ni gute twokwigizayo Satani nk'ikibazo. Yabyanditse nk'ikibazo. Dutegerezwa kugira ukwizera gushingiye mu ijambo ritunganye nk'uko Yesu Kristo yabikoze. Ijambo ry'Imana riratunganye, dutegerezwa kugira ukwizera gutunganye mu kwizera ijambo ritunganye. Gutyo rero tukigizayo Satani biciye mu kwizera ijambo ryayo. Twebwe turashobora kwigarura ikintu icyo ari cyo cyose, woba ari urupfu, kuzimu, mbere n'imva. Turazi ko Imana ari Imana, kandi hamwe no kwizera gutunganya mu ijambo ritunganye ry'Imana, we yarigaruriye ibyaje bimugeramira byose. Urupfu ntigwari rushoboye kuguma imbere yiwe, n'indwara nayo. Rero mwibuke ko uwe nta n'umwe yari kumwaka ubuzima. Nicyo gituma yavuze ati nta wunyaka ubuzima ndabutanga ndavyigombeye nkongera nkabwisubiza. Rero mwibuke ko ibyo bizokwongera kwisubiramwo kuri uyu munsi w'iherezo, mu gushyitswa kw'Ivyahishuriwe Yohana 11 mu murongo wa 3 kabandanya. We azogira ububasha ku rupfu, kuko murabona ku munsi ugira gatatu azozuka. Azoba ari kiremwa muntu cya kabiri kizotanga ubuzima, kikongera kikaburonka mu minsi 3. Uwa mbere yabaye umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, uwa kabiri nawe azoba uwunesha. Muri we hadudubiza uruzi rw'ubugingo. No kuvuga Ivyahishuriwe Yohana 11, Ivyahishuriwe Yohana 11 kuva kuri 3 kabandanya. Muri we hadudubiza isoko, ububasha bwava ku ikanzu yiwe. Abantu mu gitutu ciwe barakora ku mpuzu ziwe bagakira. Igihe umugore yari mu butinyanka yamukorako agakira. Abantu bose baciye bashaka gukora ku mpuzu ziwe, kuko barabona ko ububasha bwava muri we bwatemba nk'uruzi. Aho niho yari ari, ariko aragendera mu isi itandukanye afise ukwizera gutunganye, kuko yari ijambo. Yaranditse ko ngo mu isi itandukanye, yaranditse ko ngo iyindi si. Yaranditse ko ngaha ku ruhande ngo turashobora kwigarurira ikintu icyo ari cyo cyose kubwo kwizera ijambo ryiwe. Muri we hadudubiza uruzi rw'ubugingo. No kuvuga Ivyahishuriwe Yohana 11, Ivyahishuriwe Yohana 11 kuva kuri 3 kabandanya. Muri we hadudubiza isoko, ububasha bwava ku ikanzu yiwe. Abantu mu gitutu ciwe barakora ku mpuzu ziwe bagakira. Igihe umugore yari mu butinyanka yamukorako agakira. Abantu bose baciye bashaka gukora ku mpuzu ziwe, kuko barabona ko ububasha bwava muri we bwatemba nk'uruzi. Aho niho yari ari, ariko aragendera mu isi itandukanye afise ukwizera gutunganye, kuko yari ijambo. Yaranditse ko ngo mu isi itandukanye, yaranditse ko ngo iyindi si. Yaranditse ko ngaha ku ruhande ngo turashobora kwigarurira ikintu icyo ari cyo cyose kubwo kwizera ijambo ryiwe.
mwenda William Harabana avuga ati twese turagomba gukora, turifuza gukora kugira ngo hasizwe ibintu byose Imana yasezeranye, kandi kugira ngo duhindurwe vuba cyane bishoboka, kuko uko ibintu bimeze ubu mu bidukikije, kubera ubushuhe muri rusange, kubera n'igisenge cyo hejuru cya ozone nacyo gitobagurika n'izindi ngorane, ntidushaka kumara igihe kinini ngaha ku isi, turashaka guhindurwa vuba cyane bishoboka. Urupapuro rwa 30 haratubwira, reka turabe ngaha mu gace kamwe tutasomye kugira ngo nako kajemwo, n'agace n'abasomeye ndakavuze ndabikura mu mutwe kugira ngo mubimenye. Rero ni ku rupapuro rwa 30. Rero ndabarahiye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, nimuze kuri uyu murongo wo gusengerwa mutumva ko muri mwebwe uko kwizera gutunganye, kuko bitagenze uko muba muri ko mutwara umwanya w'uwundi muntu yoza, ntimubikore. Yaranditse ko hejuru ngo nta kuza ku murongo umuntu adafise ukwizera. Rero ibi byose nk'uko nabibabwiye mu ntango bifitaniye isano n'intambuko yabayeho y'ibijyanye n'umubatizo, aho umuntu yategerezwa kuba afite ukwizera kugira ngo atambuke aze imbere yakira umwami, kandi byongeye kugira ngo abatizwe. Rero tube twiteguye, kuko ikintu gikomeye cyane kigiye kuba kivuye ku Mana, kandi mu gihe hataragera iyo ntambuko, ubu turi mu ntambuko ngirakamaro cyane, ariyo ntambuko aho turiko turakira muri uyu mwanya ariko rutonde gukuragwa mu mwuzuro. Rero ni kwa kwizera ko mu gukwizera ko kuzamurwa niko turiko turaronkera mu nyigisho zo mu ihema. Ni byiza, reka duhaguruke rero dusigarane mw'ubu butumwa ibanga ryo kwizera, dusigarane n'ubwo twishimira inshuti yacu mwene data Dr. William Soto Santiago.